ugasanga n'umusore aje kugufiyansa uramwankiye kubera uravye situation arimo uyu munsi. Haleluya. Kandi ari wo mugisha wawe, umugisha wa Rusi waraha nyene. Haleluya. Arabimenya, arabihishurirwa. Turakeneye abagore bahishurirwa, turakeneye abagore bafise amaso abona kure, turakeneye kubona abagore batura amajambo mazima, turakeneye kubona bakunze bahora Kanani TV. N'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mwami wanje, Mana yanje, ndaciye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi mwiza. Nzanye amashimwe yuzuye umutima wanje, ngushimira ukuntu dukunda kandi ukuntu twitwararika muri byose. Utugiriye neza n'iki gitondo, utuvyuye amahoro, kandi nkagushimira ko n'uburi kumwe natwe kugira ngo tuganire amajambo y'Imana. Mwe muyera mufasha mwiza, ngwe nubane natwe kandi utugiriye neza. Abavyumva bose bize bibagiriye ikimazi, bemere guhinduka no guhindurwa n'ijambo ryawe. Urakoze, icubahiro kibi cawe mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen. Amen. Rero turacari kuri mugore, abagore bakoze ibidasanzwe mu isi. Turabona umugore yagize amaso abona kure, amaso abona kure, abona afise amaso yo mu mpemu, akabona ivyiza biri imbere. Kuko kenshi abana b'abantu turaba ibintu tubonesha amaso, tukabona ibiri hagufi kandi tugahusha umugisha wacu. Kandi Imana hari ivyiza yaduteguriye imbere, ariko tukabihusha kubera kurabisha amaso yo mubiri. Reka turaba umugore yagize amaso yo mu mwuka, hamagirirwa neza n'Imana. Reka dusome muri Rusi. Turasoma igice ca mbere, dusome kuva ku murongo wa 15 dushikane ku murongo wa 18. Haravuga ngo Naomi aravuga ati, raba mugenza wasubiye mu biwabo no ku Mana yabo, nawe subirayo ukurikire mugenzawe. Rusi aramwishura ati, reka kunyinginga kuguheba no gusubira inyuma ngo singukurikire, kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryanje, Imana yawe niyo izoba Imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa. Bahampambe, Uhoraho arakabimpanira kandi birushirije. Ninagira ikintandukanya nawe atari urupfu. Naomi abonye yuko afashe ingingo nabanduka yo kujana nawe, aca arahora. Amen. Ariko uyu mugore yari umugore w'igitangaza, yari umugore afise amaso abona kure. Ese cyo uyu munsi abadamu bose n'abakobwa ariko baranyumva twogira amaso nk'ayo Rusi yari afise. Rusi yarabisha amaso nk'aya mugenzi we, ntiyari kuba mu bisekuruza by'uwavyaye umwami wacu Yesu Kristo. Ariko kuko yari yarabonye Imana yayinabukwe, akabona ibimuvamwo, avuga ati uyu muntu si wo kunegrije. Haleluya. Murazi ko Naomi yari yarahungiyemo wabajanye n'umugabo wiwe n'abana biwe b'abahungu babiri, bose barapfa. Ariko bapfa bose bafise abagore barabashingiye, ariko atakana bari bwavyare uko ari abahungu biwe babiri. Hama ngo Naomi yumvise amakuru ko iwabo byagenze neza, aravuga ati reka ngende subiri wacu, reka ngende subiri wacu, nzogwe mu biwacu baze bampambe. Hanyuma ngo abwira abakazana biwe, ngo arabwira ati rero bakobwa banje, jewe ngira subiri wacu. Ati none nimugende musubiri wanyu, kandi n'ukuri Imana izibahezagire, muze musubire kuronka abagabo, muze mwubake ingo nziza, muvyare murondoke. Imana izibahezagire bakobwa banje.
ngo batangura kwanka bose baravuga ngo ya ngo ntitwoguheba. Naho marababwira ati none ni murabe je ndashaje, sinovuga ngo nzogena ndongogwe mbyare hanyuma umuhungu abahungu baze bakure babarongore. Tijewe nta byizigiro ngifise, nimugende nukuri musubire mu nzu z'abaso. Mukazana umwe aravuga ati sawa genda suye inyuma, ngo aragumbira inabukwe ngo bararira baragenda. Naho mabwira Rusi ati Rusi genda nawe subira inyuma mwana wanje, genda reka kunkurikira. Ubundi niho yatwasomye aramubwira ati muvyeyi mwiza, sishobora kuguta, sishobora kukureka, aho uzoja niho nzoja, Imana yawe izoba Imana yanje, aho uzogwa niho nzogwa, aho uzoba niho nzoba. Ati umva ati ntunangobere, ati hamwe no bikora Imana ibimanira. Murumva umugore, murumva umukobwa atarabisha amaso agaragara, yari yarabonye Imana ya inabukwe, yari yarabonye Imana iri muri inabukwe. Aravuga ati uzi shaka kureka kwifatanya nawe. Uyu munsi hari abantu bahusha imigisha yabo kwera barabishije amaso, ugasanga n'umusore aje kugufiyansa uramwankiye kwera uravye situation ari mu uyu munsi. Haleluya. Kandi ari wo mugisha wawe, umugisha wa Rusi waraha nyene. Haleluya. Arabimenya, arabihishurirwa. Turakeneye abagore bahishurirwa, turakeneye abagore bafise amaso abona kure, turakeneye kubona abagore batura amajambo mazima, turakeneye kubona abagore batari ba materialiste, turakeneye kubona abagore b'ubwenge. Haleluya, haleluya. Turabakeneye muri iki gihe. Uyu munsi abagore benshi basenya ingo zabo bononye ibintu kubera kubona hafi. Ariko hari abagore bihanganye, bihanganira mu bigeragezo, ariko uyu munsi baririmba ishimwe ry'Umwana. Haleluya. Kubera iki? Kubera kugira amaso abona kure, akavuga ati ntaco nawe uyu munsi bigoranye, ndazi neza ko Imana ishigikira abayubaha, igirira neza abayirondera, bayironderana umwete, agahezagira abana be, agahezagira umugabo, agahezagira abo mukikuje, ejo agashika imbere akaronka umugisha w'Imana. Haleluya. Kubera kwihangana, kubera kugira amaso abona kure, kubera kumenya ngo Imana ntishobora guhemukira uwayo. Haleluya. Imana iravuga yeruye ngo nta mabi yavukamiye azokogwa n'isoni, kandi nta n'uwakoreye Imana azokwigera yikorera amaboko. Haleluya, haleluya. Rusi aravuga ati umuntu sinshobora kwitandukanya nawe, Imana izi bimpanira hamwe no guheba. Inabukwe arabona ko umukazana wiwe arahiye, ngo arahora barakomeza. Rusi yabereye umugisha inabukwe, Rusi yagiriye neza inabukwe, arashika aramugabo arirukanga. Urana kuva mu gihugu mazemwe imyaka ngaho utabamwo nta kintu ufise, ariko Rusi arirukanga haraja kurondera icagangena gaburira inabukwe ngena mufasha. Hanyuma Imana imuhuza na Bowazi, imuhuza na Bowazi aba umugore w'umukire. Rusi asubira gukekira ikibondo, izina ryiwe ntiryaherengetera kubw'umugore afise amaso abona kure. Haleluya. Muntu w'Imana nagira ndakubwire, reka kurabira hagufi, ngucika intege. Harabahura n'intambara n'ivyago, bakavyakira bakabigira ivyabo, bakumva ngo nta kundi nta kigihinduka. Ariko nagira ndakubwire, n'inyuma ya zera Imana irakora. Komeza wihangane, komeza ufuka musenge, urondera Imana, uyironderana umwete. Ibyo ubona ko byananiranye, Imana irabishoboye. Haleluya, haleluya. Ibyo ubona ko bidakunda birashoboka. Naomi yarazi ko nta espoir. Haleluya. Yarazi ko atakigishoboka, ariko kubwo umugore yizera yitwa Rusi, asubira kuba yinakuruza w'ibibondo, yinakuru w'ibibondo. Umuryango urasubira urazuka, izina ryiwe ntiryaherengetera kubera umugore yizeye Imana.
kubera umugore yahishuriwe urukundo rw'Imana, kubera umugore yahishuriwe ineza y'Imana. Ese icoma nawe wewe nanje tugahishurirwa urwo rukundo, tugahishurirwa iyo neza y'Imana. Turakeneye abagore Mana y'imbabazi n'urukundo, hagurutsa abagore bafise umutima nk'uwa Rusi. Turabakeneye muri iki gihe Mana, ubazane bagwiriye. Rusi agirirwa neza, Rusi uyu munsi turamwigako, Rusi uyu munsi ari mu binyogokuruza by'ababyaye Umwami Yesu. Haleluya, kuko yabaye umugore abona kure. Isengesho ngusengera nisengera nanje nuko Imana yadukora ku maso twese, haleluya, tukabona ibitaboneka, tukabona ibiri kure, tukabona ibyihishije muri ibi bisa nabi. Naomi yari yaravuze ngo sinkwiye kwitwa Naomi, oya, ngo ni Mara. Mara no kuvuga ibintu by'ubumara nyene, ibintu by'uburozi. Ariko ahinduka inakuruza w'Umwami Imana kubw'umugore afite amaso abona kure. Rero Imana yo mwijuru, bamama beza, bakobwa bacu beza, Imana ibampezagire, Imana ibahumura amaso, Imana ibahagurutse nk'abagore b'intwari n'intwari kazi zo gukoreshwa ibidasanzwe mu gihe nk'iki. Mwarahezagiwe Mana nyene impuhwe n'urukundo, sindambirwa kugushimira no kugushimagiza, sindambirwa kukuninahaza Mwami Imana. Kwara abagore badushize imbere, bafise amateka, basize amateka akomeye mw'isi, uyu munsi turiko turigirako. Ndasengera Mwami ngo n'abadamu muri iki gihe baba abagore basiga amateka mw'isi, bahindura ibintu. Urakoze Mwami Imana, icyubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.